bavukanyi barundi kazi bakozi bakoresha mwese mu nkundire tubanze dushimire Imana mushobora vyose yidahengeshanya kwama na ntaryo itugirira neza ndetse n'ubu ikaba yatwirije amahoro dukomeye nihabwe icubahiro irabikwiye. Ejo aho bukera mu Burundi tuzifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wamuhimbazwa mu bihugu vyinshi vyo kw'isi igenekerezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe. Nk'abarundi ni umunsi mukuru duhimbaza dukengurukira Imana mushobora vyose iyo yaduhaye amagara ubwenge n'ubukerebutsi tugashobora kurangura ibikorwa twateguye tukabikora abakozi n'abakoresha dufatanye mu nda tugasangira ikivi n'inama mbere tukimbura ibishobora kutubeshaho bivuye mu maboko yacu. Erega si nka twebwe twirira ivyo twiyimburiye, hariho benshi badafungura badasumiye nyuma y'igihugu. Mu nkundire rero kw'izina rya leta turongoye, leta mvyeyi, leta nkozi no kw'izina ryanje nyene mbanze nipfurize bimwe bivuye ku mutima abakozi bose umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Nutubere umunsi mukuru wo kuzirikana akamaro ko gukora mu buzima bwacu no gufata ingingo zotuma ubuzi bugwira kugira ngo abakozi baronke ico bakora bashobore gutera imbere mu buzima bwabo no guteza imbere igihugu. Ku mukozi nyawe amaze gutahura ko ivyiza vyinshi biva ku gikorwa kiranguwe kikavamwo umusaruro, si umunsi mukuru nk'iyindi. Ni umunsi mukuru utari uw'abakozi bo kw'izina gusa, ni umunsi mukuru nyabuna w'abakozi barazwa ishinga no kurangura neza ibikorwa bashinzwe bakabivyaza inyungu. None nk'ubu twabazanya uyu mwaka twarungutse canke twarahomvye canke twabaye bakatiyunguruza? Ego ndazi hariho abungutse kandi ndazi ko hari n'abahomvye, ariko hari n'abandi ataco bovuga kuko atawusoroma ivyo atarimye. Abo rero nindera amaboko, nta jambo bafise iyo abakozi bakoranye. Turashimiye cyane abakozi abaribo bose bitwararitse akazi bajejwe muri uyu mwaka bagakora nk'abikorera. Turashimiye n'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro uhurikiwemwo n'abakozi baserukira leta, abaserukira amashirahamwe y'abakozi n'abaserukira abakoresha kubwira bakoresha mu kwiga no mu gutorera umuti ibibazo amazi atararenga inkombe. Turashimiye cyane inzego z'umutekano n'abari mu makomite y'umutekano, tutibagiye n'abenegihugu bose bamaze kumenya ko gucungera umutekano bituma umuntu yiyumvira umugambi uramba kandi urama. Turashimira kandi abarundi bagiye hamwe bagashinga amashirahamwe atandukanye, amakoperative, harimwo n'amahinguriro ahingura ivyo twiyimburira ngaho iwacu. Baratumye akazi kongerekana, baratanga amatagisi n'amakori, baraterera bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu. Kubera rero ivyo vyiza dukura mu kazi, twashimye guhimbaza uyu munsi mukuru twisunze iki civugo, ndetse ari naco twiyemeje kugenderako muri uku kwezi kwa Rusama. Dukura amaboko mu mpuzu, tugira urunani mu kurwanya urugamba rwo gutuza ubukene. Iki civugo c'uyu munsi mukuru gihamagarira umwenegihugu wese kugira ico akoze kugira ngo twese dutere imbere atawusigaye inyuma. Kiduhamagarira kandi kugira urunani kugira ngo twuzuzanye, dukutse ikivi, ntihagire uwisamaza ngo asigare inyuma kandi nawe akeneye kubaho neza mu gihugu turi kumwe twese. Twifuza igihugu
giteye imbere mu bisata vyose, nico gituma dusaba ko atanumwe yosigara inyuma. Umwe wese nagira ico akora kimuzanira amikoro atuma yikenura mu vyo akeneye. Mboneyeho akaryo ko gukeza abanywanyi b'amasendika batahuye ko uburyo begeranya buri kwezi bwo basahiriza mu kwiyungunganya maze nabo bakiteza imbere. Bene wacu barundi kazi, bakozi namwe bakoresha, iyo turiko turahimbaza umunsi mukuru w'abakozi, hariho abakozi bifuza kumenya canke kwiyibutsa inkomoko y'uwo munsi mukuru. Ntitubigarukako cyane kuko vyama vyavuzwe kuri iri genekerezo nyene uko umwaka utashe. Ico kumenya nuko kuri uyo munsi abakozi n'abakoresha barahimbaza umunsi bibuka ukoroherezwa kw'abakozi mu kazi kabo kugira ngo ntibazorinde gusubira kugumuka nk'uko vyabaye mu myaka yahera mu ntango z'uyu munsi mukuru, aho barondera ivyo bafitiye uburenganzira. Mu gihugu cacu duhiriwe duhishije kuko turafise amategeko meza y'akazi anywanye neza n'amategeko mpuzamakungu y'akazi. Ayo masaha abandi bakozi baharanira n'uno munsi niyo mategeko y'akazi ategekanya aho iwacu no mu bindi bihugu vyinshi vyo kw'isi. Nivyo ibibazo vy'akazi bitari bike abakozi bafise vyaratorewe inyishu. Umuruho n'indwara ziva ku kazi kabavuna vyaragabanutse. Kuri twebwe ngaho iwacu uyu munsi tuwuhimbaza kugira abakoresha bame na ntaryo bafise umwitwarariko w'ubuzima bw'abakozi babo, ariko kandi nakaryo gukebura abakozi ko gukora atari ukwicara, ari ugushiramwo ingoga kugira ngo usabe akaruhuko kuko wakoze ukaruha. Ndetse no kugira twibukanye ko umuntu akwiye gusaba agashiruka bute kuko yakoze akimbura ikigega kikaronka. Aho iwacu turamenyereye ko iyo uyu munsi ugeze ari akaryo cyane cyane ku bakozi ko kuvuga bibabakiye mu bikorwa vyabo. Mbere aho iwacu turabizi ikibabakiye si uko batonda ku kazi ariko umwimbu ntuboneke. Ikibaraje ishinga ni ukubona impembo yiyongera, agashiruka bute kakagwira uko biri kose. Abakorera leta mbere bo uko ntibaraba ko abenegihugu bakorera babanezererewe, haba namba birabira gusa agashiruka bute ko kigiye hejuru. Ndetse hari n'ikindi, abahembwa duke barashaka kunganya n'abahembwa menshi. Ubu nico kigezweho. Abahembwa menshi nabo bagashaka ko udushiruka bute tugwira kugira ngo abahembwa make bazobasange bageze kure. Bigenze uko bavyifuza tuzohava dusanga wa mugambi wo kunganisha impembo woha vuba nka wa mugani udahera serukwavu yatsindira. Murumva ko ikiganiro kihari ubu hagati ya leta n'abakozi ari tuzonganya n'abandi impembo ryari, tuzodugirizwa akarusho n'impembo ryari. Kuri iki kibazo ndemera ko twese bituraba, ari naco gituma tubwirizwa kurabira hamwe aho kigeze kugira ngo tumenye aho twananiriwe, hanyuma dutore umuti kandi tuwutoreye hamwe. Kugira ngo bigende neza tubanze dufashanye gutahura ibintu bimwe bimwe, icari c'akazi, icari co impembo canke agashiruka bute, n'umukozi w'ukuri igihugu gikeneye. Umwenegihugu wese yomenya ko akazi ari igikorwa umuntu akora n'umutima ubishaka hanyuma akavamwo umusaruro. Mu bisanzwe ata musaruro uvamwo ntawuta umwanya ngo akore ico kintu. Ni nk'uko ata akarusho abona, umukozi arafise uburenganzira bwo kwikinjurira akaja aharuta ahandi. Kugira ngo habe umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha, baragiriranira amasezerano y'akazi. Umukoresha akazana igikorwa n'umutahe, umukozi nawe akazana ubuhinga n'inkomezi.
nico gituma impembo itegerezwa kuva mu nyungu. Umwe wese umukozi n'umukoresha akaronka igihuye n'umutahe yazanye mu mugambi. Mutungutse mutubika umukanda mwese. Naho nyene muravye nabi ntimutera imbere kuko ataco mwasigarije umutahe kugira ngo muwuvyaze umusaruro, muhungure kugira ngo vyare vyinshi. Uburuhiro murahomba. Aha muca mutegera vya biganiro bikenewe hagati y'umukozi n'umukoresha. Bompi basangira uruganda kuko nirwo rubatunze, nirwo ruzobatungira abana, abuzukuru n'abuzukuruza. Bose rero baguma basuzumira hamwe ko uruganda rwabo rutera ruja imbere ku neza yabo, kuko murumva ko barusangiye kanatsinda rubatungiye ubuzima. Ubu rero turabonye neza impembo ico arico. Igihe ukwiye impembo ituburutse nuko uba wungutse vyinshi. Ataco wungutse rero ntaco usaba kiretse ushaka gusambura uruganda. None urugamba rutemvye wewe wa mukozi we ucuja hehe? Umenye ko ariwo rwari rugutungiye umuryango. Abana nabo iyo utashe zirayoye bakura mu maso. Aha muca mwumva umukozi w'ukuri uwariwe. Nujyaza n'ubuhinga bwiwe kugira ngo abuvyaze umusaruro, akitwararika ko yakoresheje umutima wiwe n'ingoga kugira ngo be n'umukoresha wiwe bunguke, hanyuma baronke impembo ibatunga. None rero tubazanye ko twese atanumwe atonezerwa yongewe impembo, twoba twarungutse muri uyu mwaka. Umwe wese agenda araba hakorera, niyasanga yarungutse babiganire n'umukoresha wiwe, niyasanga atungutse naho nyene baganire bigira inama mu mwaka uza ntibize bibe nk'uko, kuko bohava bicuza ngo naruhiye ubusa ndandaza mpomba. None ubwo ivyo biganiro bihora biba hagati y'umukozi n'umukoresha, bigatunganywa atakurya umunwa. Umukoresha wese yibaze maze yihe inyishu, aheze yigira inama yo guhindura ibintu. Jewe ku bwanje nzonezerwa cyane umunsi nabonye ku munsi mukuru w'uwa mbere Rusama nk'uyu abakozi n'abakoresha baje koko kwiginana, bihaye ivyo bakoze neza. Umwe avuga ati wampaye inyungu, uwundi ati wampaye impembo. Umukozi n'umukoresha nibabe mu mwumvikano ntangere, niho bazokwiteza imbere, bagateza imbere igihugu. Umukozi ntiyitwe kaje kurya, umukoresha ntiyitwe intashima. Turashima cyane ko abakozi batari bake bamaze gutahura uruhara rwabo mu kazi. Nagira ngaruke ku bakozi ba leta kuko nibo numva bidoga kurusha abandi, kandi bidoga baraba jewe nk'indongozi yagenywe n'abene gihugu ngo ndabashikiriza ingingo ngenderwako. Ico umukozi wa leta yomenya nuko ari umugira neza, umukozi w'abene gihugu. Ubutavyumva uko ntabazirikana neza igihugu icarico. Mu rurimi rw'abafaransa ibikorwa vya leta bavyita service public, no kuvuga ubufasha bw'abene gihugu bose. Murumva ko mu bikorwa vya leta atanyungu irimwo. Inyungu y'umukozi wa leta nuko abene gihugu bamerewe neza gusa, suko yahembwe. Ijya mpembo aronka ntiyitwa impembo, nagashiru kabute aronka kuko yitangiye abandi, ntiyiha umwanya wo gukora iwe ngo yiteze imbere. Muca mwumva ko vya biganiro twavuga hagati y'umukoresha n'umukozi bidasa dushitse ku bikorwa vya leta, kuko abakozi bose ba leta n'abakozi b'abene gihugu na jewe ndimwo. None ibiganiro hagati ya leta n'abakozi ba leta bigenda gute? Kandi n'abakozi ba leta ari abene gihugu mu bandi. Abaserukira abandi bokoranya abo barongoye bakabazanya bati twakora iki abene gihugu kugira tubasaba impembo. Natwe rero abakozi ba leta nk'abene gihugu mbere bimboneza turisuzuma. Nico gituma leta y'u Burundi twayise leta nkozi, kuko abene gihugu batanga amakori ntibayatanga ngo
tuyahambe nka wa wundi bahita renta ngo ayungukishe, hanyuma agaca yihamba yibaza ngo izomera hanyuma yunguke. Inyungu y'amahera abenegihugu batanga ni iterambere ryabo nyene, tuyakoresha mu vyabo, bungutse tuba twungutse. Nico gituma intumbero ngenderwako mu iterambere ry'igihugu ngahi wacu ari iterambere rikomoka ku mwenegihugu, hanyuma rikamugarukako. Ibiganiro vy'abakozi ba leta no gutanga inyishu ku vy'abenegihugu batumye leta, navyo nibi. Bararose ubuzima bwiza, barungutse. Kugira tumenye ko bungutse, batanga amakori menshi n'amatagisi. Iyo ubonye ikigega ca leta kibogaboga, cumenya ko twungutse. Aho rero uco usaba agashiruka bute gakirurutse. None uno munsi umukozi wa leta wese yibaze mu gisata ajejwe ati, nakoreye neza abenegihugu ku buryo nkwiye agashiruka bute gakirurutse? Niwasanga ivyo wakoze atacavuyemo gushikaho leta iguhemba ibanje gufata umwenda, uce ahubwo wigira inama yo kongera ingoga kugira ngo ugabanirize uwo mutwaro w'umwenda abenegihugu. Ico nosaba ngaha nuko atawosaba ngo yongerwe agashiruka bute kandi azi neza ko n'umwenda leta yafashe mu myaka iheze kugira ngo ihembe abakozi itarawuriha. Muti none dutonda ku kazi dukora duhomba? Ico kibazo kigoye kwishura kuko hari benshi mu bakozi ba leta, reka mvuge nti mu bakozi b'abenegihugu, batarazirikana neza igihugu, ingene ikigega caco kiduga, ingene kibungabungwa, n'ingene gikora. Uno munsi urasanga umukozi wa leta ashaka agashiruka bute gakirurutse, ariko we nyene abona abanyonora ikigega ca leta akihorera, canye akabakingira n'ikibaba. Mbere hari naho usanga ari we nyene ariko aranyonora agaca asaba impembo irengeye. Hari abandi bareka ibidandazwa vyari gutanga amakori bigaca ku ruhande, ariko kwezi kwahera ugasanga bariko basaba impembo. None yibaza ko iyo mpembo ikiva hehe ko haraho nyene? Hari abandi banka kuba indongozi no gufasha abenegihugu canke amashirahamwe mu bikorwa vyabo, hanyuma bagashaka impembo, kandi abo nyene bari gusahiriza mu kigega ca leta bahomvye. None impembo ariko gashiruka bute izova hehe? Abandi babarabo bari bajejwe guteza imbere ubuhinga kugira ngo amashirahamwe n'abenegihugu bimbure vyinshi, baheze batange amakori n'amatagisi, ariko ugasanga biyicariye mu biro kandi bagashaka impembo batariko barakora ngo izoboneke. Ivyo vyose mu kuvyikurako baca basaba ngo leta nisaba imfashanyo baheze bahembwe. None ko umuntu wo gufashwa ari utishoboye, koko karashize ingani abakozi ba leta bitwa batishoboye? Jewe suko ndavyumva, sindanavyemera. Nico gituma bintera isoni gusega. Nitwaba twarasamaye mu Burundi nituvyemere, hanyuma twigira inama yo kuja ku kivi. Muri ico gihe tumaze kugira umutima wo gukorera igihugu nk'uko abenegihugu babidushinze, tuzoheza aho gusaba imfashanyo dusabe abatwunguruza mu mutahe, nawo tuwuvyaza umusaruro, hanyuma natwe dufasha abandi. Nico cifuzo canje. Kubwanje ubusivye gukora no kurya ntakarye. Ndasubiramwo, ubusivye gukora no guhembwa ntahembwe. Ubuzi ko ataco yokwerekana yaranguye mu kwezi, ntatonde kurondera impembo. Uwo niwe ngumba y'ukuri, kuko Imana yamuhaye ubwenge n'inkomezi, hanyuma bipfisha ubusa. None ako gashiruka bute wokaronka gute uri umwana w'ubute? Tunezereza abenegihugu, nabo bazodutwengera, kandi ako gatwengo kawo kazovamwo ikidutunga. Barundi kazi, bakozi namwe bakoresha, iyo dusubije amaso inyuma turabona ico twamaze n'ico twabuze.
twarabuze vyinshi, twarataye umwanya mwinshi kubera ubube gito bwa benshi muri twebwe bwatumye tubura amahoro. Uno munsi turiruhutsa kuko amahoro n'umutekano birasasagaye. Turazi ko tudaturukabuka ngo dutahe bunyama. Ni igihe rero ciza cyo kwiruka kugira ngo twirihe umwanya twataye. Muri uwo mwanya twataye ibikorwa bitakozwe ni vyinshi kandi biraturindiriye. Kurima tukorora kijambere ntavyo twitaho. Twarira ikija mu nda gusa, umusesekara ntiwotubajije. Tukitwaza imyibutsa yataye igihe ngo ivyejo biraba bejo. Guhingura itunga kama uwo wari umugani kuko biteba kwimbuka. Bigasaba umutahe munini kandi nawo urondererwa mu bindi bikorwa. Gutunganya aho ba mukerarugendo barabira ivyiza vy'u Burundi, bivunira umusase cyaye bahenge ku musaya vyari umugani. Ivyo vyose vyarakazi ko duhitunga dukeneye kandi n'ubu karacaturindiriye. Nta muntu yaracitaho uwundi mu gihugu, arico gituma abakozi benshi ba leta n'ubu bataratahura icarico guteza imbere abene gihugu. None uwobaza abakozi bo mu bushikiranganji bunaka ati wewe ko ujejwe gukorera abene gihugu mu gihugu cyose, uwo kujana mu komine runaka wobereka ico wabakoreye? Iyumvire wishure uzi ko ajya amahera ubushikiranganji bukoresha mu mwaka ajejwe gukorera abene gihugu bose mu gihugu cyose. None ko mwahembwe mwokwerekana ikomine ku ikomine ico mwabakoreye? Ivyo tubitahure kandi nico gikorwa kiturindiriye. Ejo bakakubwira bati genda ukorere hariya, ntunane kuko wemeye gukorera igihugu cyose kandi nivyo uhemberwa. Murumva ko twebwe duhiriwe duhishije, akazi karacaturindiriye kariho. Hasigaye ko tuva hasi tugakora. Abandi barakamaze, barubatse amabarabara, barubaka amashure, barubaka ingomero z'umuyaga nkuba, barubaka ivyo ba mukerarugendo bakenera, barubaka ibikoresho vy'ubuhinga ngurukana bumenyi, barubaka amahinguriro. Ubu ntaco basigaje. Twebwe ivyo vyose biracaturindiriye. Dukura amaboko mu mpuzu rero dukore. Nico gituma imbere yo gusozera yagira ngira ico nkebura. Mpere kugwaruka n'abakenyezi bobo ari benshi mu gihugu. Nkuko nabivuze, ugwaruka n'abakenyezi nibo benshi mu gihugu. Bategerezwa gufatwa mu mugongo na leta kugira ngo bakure amaboko mu mpuzu, bakora ibikorwa vyo kugwiza umwimbu. Twaraye tubashiriyeho amabanki azoborohereza mu kuronka ingurane. Ico mwarira wari umutahe kuko mwavuga ngo amaboko murayifitiye. Ni muje kukivi rero umutahe wabashikiriye mu buvyaza umusaruro kugira ngo abari nyuma yanyu bazosanje ahubwo zijya banki zarakomeye kurusha. Ujya mugambi wo gufasha urwaruka kwiteza imbere n'urufunguzo rw'iterambere mu gihugu, kuko amafaranga imiliyaridi 40 yo gukoresha n'umutahe ukwiye kugira ngo mu myaka 2 tuzobe dushitse ku mwimbu urengeye ayo mahera kure niyo. Nanezerejwe nuko ubwo rwaruka nyene rwaraye rubinyemereye mu ihuriro ruherutsemwo ku magenekerezo ya 8 na 9 ndamukiza muri uyu mwaka nyene. Ubu naho nerekeze inkebuzo ku bakozi bose iyo bava bakagera. Umwe wese ico akorana gikorane umutima mu nda, akorana umwete n'ubwira kugira ngo bose bamurabire kakarorero. Dukore twipfuza kuzosiga izina ryiza, twitwararike kuba abikimazi, inzaruka zizokurikira zizokwirata. Ntaco bakinezereje nko kumva umuntu avuga ati nkore nka naka, ngo iki casizwe na naka. Kubijanye n'ibiganiro mu kazi, igihe habonetse ingorane z'akazi, kuko turi kwisi nta vyama bigororotse, tubanze tuzice hirya no hino, tuzimenye neza, tuzihagurukire dusangiye umutima n'inama, turondere umuti urama
hubahirijwe amategeko y'akazi. Bidakunze naho duhanuze imbere yo kuzishira hejuru canke kuzijana mw'ibarabara. Uwo mugenzo mwiza uzotuma umwimbu wongerekana n'ibibazo bija mu masentare bigabanuka. Duhamagariye abakoresha gukuraho ijambo shebuja kuko abakozi sabaja. Abakozi nabo nibifate nk'abanyamwete mw'ishirahamwe canke mu gikorwa c'uwabahaye akazi, bifate nka bene akazi. Abahurikiye mu masendika niko kuko nyene nibabe abahanuzi beza mu kazi ku neza yabo ni iyishirahamwe n'iy'igihugu. Bahomvye barire bose, ntihagire uwukekeza uwundi, bungutse naho basangira umwimbu. Nico gituma mbere nagira mvuge yuko kuva ubu bijya bavuga ngo nta biganiro, kuva ubu ibiganiro bitegerezwa kuba. Kandi ndabemereye yuko tuzoguba duhimiriza abakoresha yuko abatwara amasendika bose bagiye kuba nk'abahanuzi mu ruganda kugira ngo bo nyene abaribo bigira inama ingene bogwiza umwimbu. Kubijanye n'amagara meza y'abakozi, twame tuzi ko hakora umuntu afise amagara. Nimuze twitwararike amagara yacu cyane cyane mu kurwanya cakiza karanda coronavirus n'umugera wa sida. Na kare uwufise ikigega c'amagara ntabura ikigega c'amasaka. Kubijanye n'umugambi mukuru w'igihugu mu iterambere w'imyaka 10, abakozi namwe bakoresha ni mwisunge uwo mugambi kuko ushobora kubamurikira mu kwitunganiriza imigambi mito mito yobafasha kubaho neza no kubandanya mutera imbere. Leta ico yiyemeje no kubafata mu mugongo mu kubatunganiriza ivyo mukeneye, kubarosa ingurane ku nyungu itavuna, kufisa umugambi ugwiza umwimbu, guca amabarabara meza mucishamwo ibidandazwa vyanyu, kubaka ingomero z'umuyaga nkuba zizobafasha guhingura ivyo mwimbuye, kubigishiriza ugwaruka b'abahinga babunyoye, kubungabunga amagara y'abantu tutibagiye umutekano n'ibindi bikenewe kugira ngo mworoherwe mwirangurwa ry'imigambi yanyu. Kubijanye n'intwaro ibereye mu kazi no mu gusabikanya itunga rusange, kugira ngo leta ibatunganirize bisaba ko iba ifise uburyo bukwiye. Ubwo nabwo buva mu mwimbu wanyu utuma amakori n'amatagisi biboneka. Mwirinde rero gucisha ku ruhande ngo umwimbu wanyu ntumenyekane canke ngo muhunge amakori. Mudufashe kandi tugirire urunani rw'intamenwa mu kurwanya bakaboko, abasesagura amatungo rusangi, abarya ibiturire n'ababitanga ndetse n'abonona uburyo n'ibikoresho vy'igihugu. Twipfuza ko vyose vyinjira kugira ngo biduteze imbere twese. Kubamenyereye kurya ivyo batabiriye akuya. Aha ni nk'amashirahamwe yihaye akazi ko gutoza amahera abakozi bari ku kivi, ukarindira ico ayo mashirahamwe abakorera ukabura. Amashirahamwe yo kunguruza abantu, amasendika amwamwe, amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu, abasigaye bashora ivyo batarimye, abashora izo batoroye, abagurisha inzu batubatse kandi birirwa bicaye, abo bose bateza imbere ubukene. Izo ngendo mbi nibazisezerere maze bikubita gashi bagira ico bakoze, baterere mw'iterambere barya ivyo babiriye akuya. Ubu haragezaho atakurya wicaye. Kuvyerekeye kwitwararika abakukuruke ku mashirahamwe INSS na ONPR, twibutsa ko uburyo begeranya mu bakozi ari ubwa bene bwo, ko bobo ari ukubabungabungira bakabubyaza mbere n'umusaruro. Arico gituma ku bwa ngingo bogeze mu zabukuru basanga ubwo buryo bwabo baterereye bwarungutse, bamenye ko ubu rero tugiye gukurikirana ayo mahera yabo ahari hose kugira ngo abakukurutse
baherekezwe kuko babereye kirumara igihugu. Kubiraba ishirahamwe mitiwere naryo twagira tubibutse ko amafaranga asigara ku mwaka ategerezwa kuvuza abakukuruke kuko na yabo. Twavunira akagohe abene gihugu ko kukijanye n'ikarata yo kwivuriza ko kamu ko kizira kuyigura kuko ugwaye. Ubikora gutyo abashaka konka leta ari mu bishoboye, kizire rero ko ubu utishoboye kuko ugwaye. Kubijanye no kwidekaniriza kazoza, twashaka gukebura abakozi n'abakoresha ngo bibuke ko inkono zo kwishimikiza mu busaza uyica ukibasha ukayibika kure y'Imungu. No kuvuga ko umwe wese yo kwibuka kwisonzesha ariko agateganiriza kazoza kiwe, gutyo ntaze yipfuza iyo yageze atakihashika. Guteganiriza kazoza si ukubitsa amahera mu kigega cyabigenewe gusa, ni kandi kugira imigambi ukibasha kugira ngo izo gutunge ugeze mu zabukuru. Erega n'abana barakeneye icyo uzobaraga mu byo wimbuye warondeye ukiri muto. Ndasavye abakozi bose bitunganirize imigambi izo batunga bamaze gukukuruka, bamenyere gusaba ingurane mu mabanki kugira ngo biyungunganye. Ego nivyo hariho abiyo migambi samaza bakibagira akazi bajejwe, ariko nibamenye ko boha ico gikorwa abandi kandi bakakibarangurira neza. Twonezerwa dusanze umukozi wese wa leta afise nawe umugambi, naho woba muto umuteza imbere ugateza imbere nabo mu kibano. Umwe wese atange n'imiburiburi ubuzi butatu, kandi abakozi bidegemvye mu kwihitiramwo sendika bajamwo kugira ngo baterere, kuko twamaze gutahura ko amasendika atari ukunyinyana. Mu gisata c'ibidukikije turateye akamo abakozi bose, abakoresha cyane cyane abahurikiye mu masendika, twese twijukira umugambi wa leta wo gukingira ibidukikije. Ewe Burundi urambaye, umwe wese atera igiti ku kazi imuhiriwe, gutyo duhema akayaga keza. Turipfuza ko mu myaka 3 iza Uburundi bwoba ubwa mbere koko bwambaye, bukaba akarorero mw'isi yose, kandi turi kumwe twese abakozi n'abakoresha birashoboka. Imbere yo kurangiza, twashaka dusubire kandi kwibutsa abarundi bose na cyane cyane abakozi ba leta ngo bagwanye ubunebwe, boye kuba intambamyi mu rugamba rwa leta mvyeyi, leta nkozi yihaye rwo kuzamura igihugu. Birinde akarenganyo iyo gaturuka hose no kutitaho ineza y'igihugu. Nico gituma mu kurangiza dusubiye kubipfuriza umunsi mukuru mwiza w'akazi, mu buhimbaze muri mu kanyamuneza k'umwizero w'akazoza keza, muzirikana iki civugo: dukura amaboko mu mpuzu, tugira urunani mu kurwanya urugamba rwo gutuza ubukene. Umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi mwese, Imana ibahezagire. Murakoze.